kukeza sakwa mahoro bawe abana bawe bose wabyaye. Mvuye mu rugendo mu gihugu ca Turkiya, aho twagiye ku butumire, twitavye ubutumire bwa mugenzi wacu arongoye inama nshingamateka hariya mu gihugu ca Turkiya. Twagiye rero nk'abashingamateka, kandi nabo twahuriyeho benshi bari abashingamateka. Aho rero nagiye kumenya ko koko tugiye kwiga guhanahana ivyiyumviro ku kibazo cyo muri Palestine, hariya muri Gaza, hariya ntambara Abayisiraheli bariko baragwana nabo muri Hamas n'abandi bitwa El-Qassam. Ariko rero tumaze gushikayo, ubwa mbere na mbere twagiye kubona ko hari hitavye, uko twabimenyeshejwe, hari hitavye ibihugu 76 vyo kw'isi. Murumva ko atari bike, ni byinshi cyane. Abanyafrika ntitwari benshi, ariko abandi bari baserukiye bihugu hirya no hino ku isi, za Malaysia, za Indonesia, Ubuhindi, benshi. Muri iyo nama urumva ko twatumiye turabashinga amateka. Umuntu agaca abona yuko dutumiye turabashinga amateka, kandi bakavuga yuko abadutumiye bahereye ku mukuru w'igihugu ca Turkiya nyakubahwa Erdogan, bakavuga yuko abaye uwa mbere gutumiza inama nk'iyo. Noneho no kuvuga umuntu agaca yumva ko nimba yatubije abashinga amateka, no kuvuga ko amareta vyananiye kugira ngo atumize iyo nama. Ico nicyo kintu ca mbere umuntu aca yumva. Noneho bakavuga bati abashinga amateka mwe murashoboye kugira ngo muhagarike intambara. Aca nibaza ingene abashinga amateka bazohagarika intambara n'abashiramwe ibigwanisho batashoboye kuzihagarika. Ariko umuntu kumva ari ibintu bitangaje, kiretse Imana ikoze ibitangaza mugabo, ariko aho hantu haragoye. Ikindi cya kabiri ni uko abari bateguye inama byagiye kuboneka ko ikibazo benshi batacumva kumwe. Ibyo turabibonye, kuko ubwa mbere na mbere baje umengo ntibiteguye kugira ngo bafate icyumviro kimwe ingene iyo nama yogenda. No kuvuga iki? No kuvuga ko abari bahari ego bari benshi, mugabo umwe wese akavuga uwundi akavuga, ariko ukabona ko baje batafashe ingendo imwe hagati yabo, ingene ibintu biza kugenda. Haravuze bene kwigwa ndondagura hano, ariko ico kintu mu gifaransa bavuga ati methodology, ukabona ko hari ibintu batari bakoze mbere kugira ngo babanze babonane hagati yabo, n'abagwana nabo bashobore guserukirwa. Ugasanga abashinga amateka bari kuvuga amajambo, mugabo ntibavuge bene kugwana batumye ibintu bimenyekana, iriya ntambara imenyekana, ikibazo cya Palestine kikamenyekana. Abo ntibari baserukiwe. Ugaca wumva rero ingene umushinga amateka yohagarika intambara y'abarasana, kandi nawe ari kuvugisha amajambo gusa, abari kugwana batigeze baserukirwa. Ibi byaciye bingaruwa gatoyi, nkubitiza amaso inyuma ndabi byigeze kuba hano mu Burundi, igihe aba-G7 n'aba-G10 bagenda bavuga ko bagiye kunegosiya yarusha mu biganiro, mugabo abagwana banka kubashiramo. Kandi ntibyamaze kabiri, ngira ngo mwarabonye ibyavuyemo. Nabo nyene nico kimwe,
icyo rero nacyo twarakibonye. Ikindi nacyo ni uko nabo nyene bavuyemo baravuga bati ibi bintu turiko turakora nka bamwe bashaka abamagistra bamwe bashaka kujana ibintu mu manza, urabona ko nabo nyene baravuze bati ibi bintu birashobora kutazogira icyo bivamo, kuko ikibazo bo bavuga yuko ngo bariko bavuganira abapalestinien, abanyepalestine, bagaca bavuga yuko ngo abanyepalestina babihinduye bavuga ngo la Palestine mu gifaransa ngo c'est la résistance, ko abanyepalestina umengo nibo bariko baragwana. Ntabwo ari byo, kandi icyo kintu bakakivuga bakacemeza ngo abanyepalestine c'est la résistance, ngo nibo bariko baragwana. Abariko baragwana ntibabahamagaye, abariko baragwana hariho Hamas, hariho na El Qassam, abo bariko baragwana mugabo ntibaserukiwe, bagaca bavuga ngo abapalestinien nibo bariko basa n'abariko baragwana. Noneho iyo mvugo bagaca bavuga bati rero reka duhagurutse amakungu ashigikira abapalestinien. Abo bantu bariko bitwa ko bariko baragwana ushize muri Twamugina, abapalestinien nuko bashira muri twa ngo nibo bariko baragwana kandi atari byo. Iyo ntumbero ituma atakintu ubona nka wovuga uti nk'icyumviro cyumvikanyweho. Baravuze ngo abanyisraeli ngo n'abagenosideri, abantu bakoze genocide ihonyabwoko, ngo babafata uko mugabo akibagirwa yuko abanyisraeli nabo bavuga ngo bakoze ihonyabwoko nabo bashigikiwe, kandi bashigikiwe nabo n'abantu bakomeye baha n'ibigwanisha. Umuntu rero agaca yibaza kuvuga amajambo nk'ayo none bizoheza bigeze kuki, kuyavuga gusa kandi udashoboye kugira ngo ubijane muri ONU canke hehe kugira ngo bavyemere. Ico ni ikindi kibazo umuntu yagiye kubonamo, ariko bari bakeneye kugira ngo bavuge, umwe wese avuge, uwundi avuge n'akabaro kenshi. Emwe baravuze indimi nyinshi kabisa z'Icarabu, ibyo byaravuzwe mugabo waza kuraba ikirimwo indani gishobora kuvamo n'ico twebwe twoba turindiriye ugasanga ntaco. Hanyuma waraba rero kubona badafise kutaba barite kugira ngo bagire intumbero imwe, ugacibona uko atani kizovamwo ko kuvuga abantu bama bavuga mugabo byo nibisanzwe. Noneho ugiye kuraba rero ibindi ngene byateguwe, ucubona yuko bavuze mu majambo bavuga bati president wa Turkiya abaye umuntu wa mbere ashoboye guhuza abarabu n'abandi bose abayisilamu kuri icyo kibazo kijanye na Palestine, kijanye niyo ntambara hariya muri Gaza n'abanyisraeli. Ati abaye wa mbere, ati kandi turagusavye ubandanye uyo kuko nta wundi. Ukaca wibaza uti none ukuntu bangana mareta, ukuntu angana y'abarabu, none umuntu umwe niwe wabitaye ko we wazoheza bishobore ngo ahaguruke mbe iyo ntambara imwe bihangange ku isi azoheza we akoresha ingufu zingana gute? Urumva ko ari nk'uko bamwe bavuga bati reka tubiguhe wowe ugerageze uko bishoboye, ikizokunda tuzofata ico. Urumva ni ibintu wumva ko ari hamwe amatakirangoyi, hamwe umuntu atabona ingene ibintu byogenda. Ati ico kibazo gihagurukira. Hanyuma mu bindi vyabaye nuko baratoje n'amahera, baratoza amahera ngo barashaka gutahana abapalestinien ngo basubize abanyepalestinien ngo basubize iwabo, mugabo babasubize iwabo ingwano ikibandanye bazubaka abanyise bongere basambure. Noneho bizogenda gute? Kindi nabonyemo nuko kandi harimo ikintu cyo kuvuga ngo abanyisraeli bose ni babi, ngo bimwe bahora bavuga mu givango globaliza gufata ikivunga, kandi harya hariho abantu bakeyi bari hambavu ya Netanyahu ujyarongoye leta hariya mu Israel. Abo bantu bakeyi
nibo bari gukwega abandi bari gutuma haba intambara. Mugabo mu byo twumva bavuga ati abanyisirayeli harimo abanyisirayeli beza, hariho abadashaka intambara, hariho nabo n'abahangayitse n'abamanire n'abaki, none abo bose bafatiye hamwe. Ibyo byose ni ibintu wabona ko batateguye, ariko kubera ko nabo bavuga ko ari ububaye ubwa mbere, turibaza ko bazobananya biyumvira kugira ngo none bazogeraho ikibazo bagifata neza bakagishyiramo ubuhinga ku buryo bazobona neza uwo bagwanya uwo ari we, noneho babone ko bamwe bagwana ba Hamas nabo badashobora kubibagira, hanyuma bakore uguhura hagati yabo. Ubwo icyo gihe hagati yabo banitwa kwita abashinga abanyepolitike nabo bagwana, nibyo byoshobora kuzofasha kugira ngo noneho ivyiyumviro byabo bishobora kugenda bitera imbere. Nayo gutaka batakamba ngo amakungu ngo azogira ico akora, nibyo nyene bizohera mu gutakamba biherereye. Nibyo rero muri make nibyo twabonye. Ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane, ariko birakenewe yuko abantu abayisilamu bumva kijya kibazo bateza kugifata nkama ko babanza kuvugana, bakavuga rumwe, bakubaka ibyiyumviro bigenda inzira imwe. Noneho ibyiyumviro bigenda inzira imwe akaba ari byo basuguma, bakaba ari byo bashyira imbere, n'aba Hamas barimwo. Ahantu babwira ko hariho muri Palestine hariho n'uwundi mugwi usanzwe ushikiye leta yari hari muri Palestine, ko umuntu yobivuga, abo bitwa Fatah. Abo ntabo twabonye bari babaserukiye, canke nimba bari babaserukiye ariko bakaba bativuze, kumbure bari bafise impamvu batokwivuga ibyo ntabyunzi. Mugabo ntabo jewe nabo bavuga ati twewe tora muri Fatah twaje natwe kugira ngo dufatanye kwiyumvira. Eka ntabo twabonye, ubona ko ikibazo rero batacumva kumwe. Ibyo byo twarabibonye kandi ni intambamyi ikomeye cyane. Byarabaye byiza ko bahuye byibure bakavuga, nubwo umwe wese yavuga ibyo yumva ibimubabaje, bakavugaho ibintu bigeze n'ibyifuzo. Ibyo umuntu yifata ko ari ibintu byiza, mugabo ntibizana inyishu. Nicyo umuntu yovuga. Urundi bwacu gahugu keza sawa mahoro bawe, abana bawe bose wabyaye. Radio Television RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.